misi yose twe tuzakatubaza ngo mezoja muri Canada gute. Ikibazo rero ngaruka rero mbaza nico akimbajije muri vira. Kubera iki umurundi asavye visa kuja mu Birigi? Basoko na basokuruza babirigi baraza ngaha nta ba visa tubasaba. Kubera iki arinda guca muri ntuze muri Serbie? Nta kuntu leta yogira politique n'ubirigi na Allemagne surtout twakoronje ko dufise amarelation hamwe kugira les jeunes burundais talentueux bashobore kuza hariya comme ça tugwize. Je reviens à votre colonne madame, tugwize le nombre de burundais bari muri diaspora bace bazana amahera menshi 2040 tuyishike ko hakiri kare nkiri muzima. Je vous remercie. Les informatiques de géolocalisation turayiga muga uza gusanga ngaha mu Burundi amadone usanga dusanga ari amadone ya kera. Ari naco gituma rero ndiko ndasaba mu mugambi cyangwa mu migambi miko murakora ya leta mwofata bujya buhinga mukabushimikira ko cyane kandi mukabushira a jour. Twarabonye ku ntwaro iheruka baragiye gusaba bujya buhinga ariko uri kuraraba kuri terrain nta bikorwa biboneka kandi ku isoko ijya systeme ya geolocalisation ubiri avance cyane ku buryo bishobora no gufasha muri bya bintu by'uburimyi, muri bya bintu bashikirize ngaha byo kugira digitalisation. Uza gusanga biriko biroroha kuko mufise amadonnées géospatiales sur la population, sur l'agriculture et tout autant de choses mukeneye bivanye n'ivyo bukeneye. Nitwa John Duwimana nkaba ndumu diaspora wo muri Etats-Unis, ville bita Las Vegas. Turiko turabamvesisere tugira ibintu bya teise ibiriko birakogwa byose batezwa kuraba niba mushaka ayo mahera y'aba diaspora kwaza hatezwa gutegurwa ibintu ni gutegura the grand work ku buryo abo ba diaspora niba barungika amahera kuko hari urungika amahera afise umuntu ari mu bitaro none wombwira gute ngiye kurinda kuri banke iminsi 2 kugira ndonke amahera umuntu wanje ari mu bitaro agwaye hari genza ko yaronka yamaze gupfa. Bwa mbere hoho no gushima nitwa Ndereyimana Jean Bosco kabandi muri societe civile umva ko ntoreka gushima ubwa mbere kubona uyu mwaka abatunganije igikorwa ibi biyago baratumiye amashirahamwe yigenga gira mwumvise ko n'umukuru w'igihugu yavuze ko natwe dufise ico duterera. Rero nagira mpere kwa Fabrice mwadusiguriye ivy'isoko nukuri twashimye kuko havugwa byinshi kujya nyene mwabivuze bavuga bati miliyaradi 2 bijya bikorwa bimaze gukogwa. Je rero ko mwamwishuye ujya muntu kandi nkaba nashimye kandi twaba turi mu bantu batwara ijambo muri societe civile dufise aho dushika n'ingene dusigura bijya bintu nkaba nashimye. Ariko nagira ndababaze mbega muzotangura kuyubaka mumaze kuronka uburyo bungana gute? Mutegekanya gutangura ryari kubaka n'uburyo busabwa kugira ngo mutangure kubaka? Rero ikindi naco ni kwa deje ariko ahanini no kumugira ngo nereke la diaspora bari ngaha ariko natubwiye ca transformation de la production agricole. Turafise kibazo c'umwimbo w'ibigori mu Burundi dusigaye tubona no kubora unabora. Bega habuze iki? Mwebwe ko nimba bitakozwe n'abari mu Burundi mwebwe ntaco mutegekanya ko turabona ko duhora tugura ifu y'ibigori mu bindi bihugu kandi natwe tuvyirimira kandi tugeze ku rugero rwiza. Twagomba rero gusaba abari ngaha muri diaspora bagire inguvu uyu mwaka ubu wanyuma twumva ko hari urutete rw'ikigori rumwe rubora kuko birabikika mu gihe byoba byateguwe. Hanyuma icanyuma niki n'umukuru w'igihugu yavuze Monsieur Fabrice buriya muri diaspora yavuze ati none nk'ubu ko muri ngaha nk'aba diaspora tworaba amafaranga mwinjiranye anganiki. Rero pour le patriotisme tubasabe n'ukuri muze mu Burundi
yacishe ahategerezwa guca. None nimwe yatwara kwa Siyoni kandi twari twiteze ko n'igitoro tukigura mu madevize, wumva mweho nyene muzoba muriko muraterera gute? Murakoze. Urakoze cyane Ndereyimana. Ubu ijambo ni rya Ndayishimiye Jean Marie. Ndabipresiza nyene. ni ngombwa mu precise murakoze. Je mfise ikibazo sinici wanje muga ni kibazo nakuye mu bo tugenda turahura. Ico kibazo rero kica kiza hariho acetate mwanditse muri perspective y'ibintu bishobora des revenus zizova muri diaspora. Hariho colonne ya mahera muri 2040. Reka mvuge 2040 kuko ico gihe cenzo nisaze 2060 sinzi ko tuzoba tukiri kumwe. Oya urashobora kwiyubura mu nkomezi hanyuma gazusanga ukibasha. Cela étant dit, je reviens, Madame la directrice. Le montant, dans l'estimé, il y a mahera shobora kuzova muri diaspora. Elle est basée sur combien de Burundais qui devraient être dans la société diasporique. Hanyuma bazoba bari mu bihugu ibihe. Parce que mu ma projet nabonye, mu ma politique mwavuze, nta politike y'ukuronderera ubuzi mu bihugu bahemba neza, en fait de transformer la main d'œuvre locale yo ngaha tukayigurisha muri États-Unis, muri Canada, nibagiye kuvuga ko mva muri Canada, tukajana mu Bubiligi. Surtout je vais m'arrêter par là. Nagire mbaze kubera iki ikibazo cy'uwantumye, kubera iki misi yose twe tuzakatubaza ngo mezoja muri Canada gute. Ikibazo rero ngaruka rero mbaza nico akimbajije muri vira. Kubera iki umurundi asavye visa kuja mu Bubiligi? Basoko na basokuruza babirigi baraza ngaha nta ba visa tubasaba. Kubera iki arinda guca muri ntuze muri Serbie? Nta kuntu leta yogira politique n'Ububiligi na Allemagne surtout twakoronje ko dufise amarorasiyo hamwe kugira les jeunes Burundais talentueux bashobore kuza hariya. Comme ça, Tougouise, je reviens à votre colonne, madame. Tougouise, le nombre de Burundais, bari muri diaspora, bache bazana mahera menshi. 2040, tuishike kwa hakiri kare, nkiri muzima. Je vous remercie. Urakoze, reka duhe micro jambo. Egome. Tugira amahoro. Je nitwa Jambo Pierre Cabrel, hama nkaba ndi muri diaspora y'Ubushinwa, niga mu Bushinwa ivya urbanisme. Rero je nta kibazo mfise, ariko yari intererano zishika kuri zibiri mfatiye ku byo bashikirije mu mugambi wa 2020 na 2040 na 2060. Kuco maze kubona mu migambi dukunda gushira imbere, turakunda kwibagira cyane intunganyo y'amatongo canke ibisagara. Ariko uri kuraraba ibisagara canke hari ibihugu byinshi byateye imbere ufatiye ku ntunganyo z'ibisagara n'amatongo. Aho ndavuga cyane cyane ku Bushinwa, mbere n'ibindi bihugu des pays asiatiques canke Europe. Rero ikintu nza kugaruka babivuze mu mugambi wa 2040 2060 yuko bategekanya yuko hoba intunganyo z'ibisagara bakazana abantu mu bigwati. Aronca ngaruka ku buhinga benshi twize, abantu bize igifundi bwa GIS canke gestion des données informatiques, la géo, l'informatique de géolocalisation. Turayiga muga uza gusanga ngaha mu Burundi amadone usanga dufise dusanga amadone ya kera. Ari naco gituma rero ndiko ndasaba mu mugambi canke mu migambi miko murakora ya leta, mwofata bujya buhinga mukabushimikira ko cyane kandi mukabushira a jour. Twarabonye ku ntwaro iheruka baragiye gusaba bujya buhinga, ariko uri kuraraba kuri terrain nta bikorwa biboneka, kandi ku isoko ijya systeme ya geolocalisation ubiri avance cyane ku buryo bishobora no gufasha muri bya bintu by'uburimyi, muri bya bintu bashikirize ngaha byo kugira
digitalisation uza gusanga biriko biroroha kuko muba mufise amadonnées géospatiales sur la population, sur l'agriculture et tout autant de choses muba mukeneye bivanye n'ivyo ubukeneye. Iyindi ntererano ya kabiri ni iyerekeye ibintu vya education. Uriko uraraba mu Burundi ikintu ca education sur la science et technologie nikiri avance nkuko vyategerezwa nk'abantu turiko turitegura kuja muri 2040 2060. Aho ndabivuga gute? Abantu benshi cyangwa abanyeshure benshi usanga ariko baragira udukoperative canke utu association bagira novuga imigambi sur la science et technologie. Aho j'en ai l'exemple kuko narigeze kuba muri association yaba jeune bipfuza kugira bibliothèque mu nyuma ba créer laboratoire mugabo murazi ibikoresho vya laboratoire kenshi usanga bizimvye. Hari abantu usanga bafise ama création y'ibintu vya informatique, hari abo nabonye bakora amarobo iki mugabo uri kurabira mu mugambi w'igihugu nta nguvu nyinshi bashira muri science et technologie. Aho ncangaruka rero nkavugana ko dufise université y'u Burundi boraba hakabaho ishimikira cyane ku bintu vya science et technologie. Nariko ndasoma ngaha anye nabonye umugambi witango Unipod ushigikiwe umengo na PNUD, nabonye ko ari umugambi mwiza cyane kandi na leta yoshigikira cyane, ariko vyogira inkomezi cyane ku buryo muri université y'u Burundi hoba reference y'abantu bose bazana imigambi iri centré sur la science et technologie, ku buryo ata muntu ashobora kwiyadukiza ngo ngira nkora ikintu kinaka ata consensus yabaye ku shakashatsi cyane ku buronzi bwa université y'u Burundi. Ni naho cha dufasha abaturongoye na cyane cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi ku buryo ata muntu ashobora kwadukana icyumviro, kuko umukuru w'igihugu aragira novuga abantu ukaza wumva arazanye icyumviro ukamengo ni gishasha. Rero kwero ko umukuru w'igihugu usanga umenga ico kintu arakibona ko ari nkenegwa, usanga nawe nyene yihutiye kuvuga ati ikintu nikije mu ngiro. Mugabe iyo biciye muri ba bantu babazi ubwo buhinga ugasanga harabaye ico no kwita utaratibu wishigwa mu ngiro y'ico kintu. Nuko murakoze intererano zanje zarizo, tugira amahoro. Urakoze cyane ku ntererano. Yego abajene mubona ko ari sawa. Yego dushishikare. Hakizimana Gertrude, reka ndavuge yose kwera nawe nyine yavuze yose. Jeff, tubazo 3 nashaka gushikiriza. Icambere nashaka gushikiriza Fabrice. Wo mbega wari widondoye ga Gertrude, rega habiraba byiza bace bagenda bakumenya. Gertrude Ninette Hakizimana. Nkaba Murundi kazi bibaza ko ivyo bikwiye. Oya. Turi mu Barundi n'Abarundi kazi ucuvuga uti nsanzwe ndahanaka. Yega hari umuntu yokenera kugutuma nakantu. Sanzwe mba mu gihugu cya Canada. Nivyo. Hari kibazo nagomba gushikiriza Fabrice nashaka kumubaza. Hari abantu benshi bari muri Canada bifuje guterera mu mugambi wo kubaka isoko. Bamwe barabigize hama batanze amafaranga yabo guterera, bagiye bayasubiza, amabanka yasubiza, mugabo bagaca gusubiza amahera adakwiye. Watereye nk'igihumbi baca baguha amajana 840 bagusubije. Naho nyene bagaca bakuvunjira mu mahera y'amakanadiye kuko amadolari amerika urayagura muri banki. Iyo ro bagusubiza basanga uhomvye amahera menshi cyane. Iyo ugize ukerebutse wacu ugenda kwanka ati base amafaranga ni muyasubize hakuyashira kuri konte yanje ni muyame mu madolari amerika. Hari amabanki yavyemera ko yagusubiza amadolari amerika, hari atavyemera. None nkabifuza gutera naho bo baragize sheke bagahomba vyogenda gute? Ko ari bahaye amabanki, hariho n'abatanse mu mabanki abiri wabahaye hose biranka bakaguma babatwara y'amafaranga yabo, ugasanga umuntu ahomvye amafaranga menshi kandi atari kuyahomba. None mwebwe Fabrice muba mwaravuganye n'amabanki yo hanze kugira ayo matransaction ashoboke, kubera abarundi barabihombeyemo cyane? Ni giki muteganije gukora kuri ayo mabanki yo baragumije amahera y'abandi? Icya kabiri nagomba kubaza cerekeye uburimyi. Mu burimyi ngaha abarundi barashaka kurima kandi bakimbura vyinshi.
mugabo kububika n'ubu ububiko bw'ivyo bintu bimbuye buragoranye gushika uyu munsi. None nta mugambi gushika ubu muriga ushobora kuvuga ati igihugu iki niki tucimbuye abanyagihugu bokibika gutya kugira cyagihe hakene ibifungurwa bashobora kubikoresha, kuko no mu bindi bihugu vyinshi usanga ibintu babibika mu mafrigo kandi bikimbuka neza. Urashobora kwimbura ibiharage vyinshi mukabika mafrigo kandi bikabiguma afise kaya kanovera. Ushobora kwimbura imboga nyinshi ukabibika n'ibintu vyose vyinshi cyane nogenda nadondagura, kuko turabibona naho tuba turabikoresha ari uko vyabitswe gutya kandi bikabikwa n'umwaka imyaka 2 kandi bigakora tukaguma tubifungura bimeze neza. None aho duti ibigori twobita gute kandi mu bindi bihugu dushobora kwigira mu bindi bihugu ingene babika ivyo bimbuye. Icya gatatu cerekeye amashuri. Ikintu cy'amashuri ngaha mu Burundi ndabona iko kigenda gitituka gose. Mu myaka iheze mu kuja mu windwi abanyeshuri barakora ikibazo kandi bikagenda neza. Exeta barakora ngira ngo no mu wa mbere barakora teste hama ya homologation abantu bakaja muri kaminuza bayimenye. Ariko ubu ibintu tubona ibintu twubona iyo basohoye amanota si biro contraire y'ivyoteza imbere igihugu. Mwosigura gute ku umwana yiga aronka bakoze teste imwe après exeta tuvuge akarora abana biga muri médecine mugakora ikibazo kimwe mugaca muvuga ngo université y'u Burundi umwe yaronse 80 nta accès kuri université y'u Burundi ngo kubera iki cyane cyane ava mu gisagara cya Bujumbura, uwundi afise 60 kandi bumva 60 vraiment na différence ya 80 ni meche akaba ariwe baha uwo mwanya akaba ariwe abandanya. None education y'u Burundi ishaka gushira imbere sinovuga ibijuju kuko nabijuju bibaho, no ishaka gushira imbere abatayishoboye bakima ibibanza babishoboye. Ivyo bigenda gute kugira umwana afise amanota meza areke kugenda muri filière nziza yifuza bakayiha wa wundi atabishoboye. Nico gituma gushika no munsi tubiravye mu Burundi muri education hari icyatutitutse cyane twifuza ko mwosubiza ko kanovera. Murabona n'ubintu ngira muharabona amakomantere menshi ku bintu banditse habarimo n'amakosa menshi, ni kwera ivyo bibazo tugenda turacamwo byo gufavoriza bamwe ababishoboye bakabaterera inyuma. Nibaza ko ibibazo nashikiriza vyari ivyo. Nitwa John Duwimana nkaba ndumo diaspora wo muri Etats-Unis ville bita Las Vegas. Turiko turabamvesisere tugira ibintu bya teise mu bintu biteza imbere igihugu. Ni technology. Ahari technology igihugu kiratera imbere. Mu civugo ciyi semene ya diaspora bahamagarira aba diaspora kuza gushiramwo imitahe. Sinzi ko ikibazo cyanze uza kucishura muga ntaco abantu ni benshi bariko baracumviza ngira baraza kundonkera inyishu. Mu gihe mudusaba ko tuzana imitahe hanyuma abo bazanye imitahe bo muri baba diaspora ugasanga ntimuri ko muratworohereza kuko hari ivyo mwavuze muri zinya nkingi zitanu ko technology tezwa kuba ikintu gihambaye mu bizoteza imbere igihugu. Mu gihe rero tutariko turubaka technology ari izo nzu twubaka ari ivyo biro dukora ari ubwo burimyi abandi bageze ku burimyi mu gihe imirima ivomerwa n'amadrone abantu bake bagakora akazi. Turima vyinshi barikoresha technology kurima vyinshi ku bantu bake. No kuvuga yuko iyo technology itabonetse naho twogira ivyo turubaka amazu tuzogira nte mugabo tuzokwama dukeneye technology. Nce ngaruka ku muntu yavuze ku kintu c'amafaranga aba diaspora barungika benshi gituma batarungika amahera no kubera dufise ingorane ya technology. Genda muri banki ngaho ibanki imwe gucharginga amadolari 5 yindi kagucharginga 6 yindi donc ntibiri ni ibintu bitari organize. Hamuga usanga uratonze amasaha n'amasaha urindiye ya mahera
wa muntu yakurungikira abantu baca badesida gucishwa mu runywabi kuko kugira ayo mahera ayaronke. Muri ico gihe rero ibiriko birakogwa byose batezwa kuraba niba mushaka ayo mahera y'abadiaspora kwaza, hatezwa gutegurwa ibintu ni gutegura grand work ku buryo abo ba diaspora niba barungika amahera, kuko hari urungika amahera afise umuntu ari mu bitaro, none wombwira gute ngiye kurinda kuri banke iminsi 2 kugira ndonke amahera umuntu wanje ari mu bitaro agwaye, hari genza ko yaronka yamaze gupfa. So ivyo bintu rero no kubiraba, hanyuma ugacufata rero nabaza kugira ngo bagire investissement, muratuma ko abantu ugacusanga muramurindirije umwaka ha kumubwira ati ntituzoguha taha canke kora yindi projet. Ibi rero navyo nyene ni ngorane y'abadiaspora batiyumva kwinvestisa muri kino gihugu kuko amabarriere ni menshi cyane. Son excellence yabivuze, sinzi we yivuye ngo kuzana ikimoko, amen. ngira ngo hatezwa gukorwa ibindi kugira ngo hagire igihinduka. Iyo kuko twebwe aho dusavye indaro, iyo wemvesise ikintu, iyo utanze amahera yo kwembe ni une semaine, un mois canke 2 mois uburonse ikintu. Ntushobora gutanga amahera ngo yarindirize muri banke canke urihe licence pendant 1 an, imiliyoni n'imiliyoni zitariko zirakora kuko buri kurahomba. Aho ho umuntu yofuma yagumiza hariya akayakoresha. Nashaka mbaze mutegura iki kugira ngo mworohereza aba diaspora barungika amahera canke aba diaspora baza kugira ama investissement mubanyarukirize kugira ngo ntibagire ingorane ngo bahave badebukirwa hanyuma ngo bisubire inyuma. Murakoze. Hariho ikindi kibazo kijanye ni proposition que j'ai pris note yuko tout ce qui a trait à la recherche bo consulte à l'université y'u Burundi nicibereyeho, kandi nibaza yuko nugufashanya tukaza turabwira tukinforma abaza batwitura yuko nimba umuntu aje muri secteur kanaka, c'est mieux la compétence iri muri iyi secteur, nukugira ngo fete dufashe. Sinze kwakira ego nivyo ndi muri planification, mugabo planification ntisobanura yuko tout ce qui est innovation, tout ce qui est recherche nshobora guca ndamwakira ngo twicarane ntafise umu expert di secteur. Nibaza kwiyi ni intererano nziza cyane, murakoze, tuzoheza tuyikorereko. Madame Gertrude yabajije ikintu kijanye na conservation du stockage de la récolte, ati no mu bindi bihugu baraproduiza bagashira mu mafrigo pour une consommation y'umwaka, pourquoi pas inusu y'umwaka canke amezi n'amezi. Rero kuri iki nibaza yuko nimba mwankurikiranye nivyo nico tuviza, kuko ofete ahandi ifoko tubanza tukaronka ubwo buryo, kuko le frigo zikoresha umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba tubanze tuwuronke en permanence, hanyuma abantu bagireko accès, kuko urumva ari wa muntu uze nimbura ibiharage urumva sinzoca ndabitereka ku isima ngo ndindiriye nzo bimaze intuze ntafise uburyo bwo guca ndabibika. C'est une idée parmi des priorités duca tugenda turaraba mbega iyo hageze ko dutegura imigambi zokogwa mu mwaka kanaka ico kwihutirwa n'igiki. Niyi nibaza ko ari intererano nziza dushobora kuzoca duza turakorerako. Hanyuma ikintu kijanye n'amateise ati la qualité de service nayo ni ikintu twabonye ko kiri nkenegwa cyane. Nibaza ko muri iyi plan national de développement yacu nico turifuza yuko parmi les programmes prioritaires hariho renforcement des capacités institutionnelles. Par les capacités institutionnelles, nous kuvuga ces services za leta, kuko oui, c'est un constat yuko hariho ama service amwe akeneye by'ukuri
nimba atari uguhinduka guhindura uko asanzwe akora bibaye ngombwa akaba reyoriyante. Iyo ni constat kandi nibaza ko muri presentation nababwiye mba mwabonye programme prioritaire ya mbere twahaye tubona ko izotwara amahera menshi ni muri yijanye na renforcement des capacités institutionnelles dont renforcement donc de amélioration de la qualité des services kuko byaramaze kwibonekeza. Hama kukijanye n'ivy'amabanke nivyo naco nyene n'ikintu ciza. Rero ikinibaza ko banke centrale nka garant bajera ayandi mabanke ngira ngo baraheza babivuge neza canke ejo bariko barapresenta bazoheza peut-être twibukanye kugira ngo iyi question bashobore kuyitanga ko intumbero ibereye. Murakoze.